reka tubaramutse mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi mu kiganiro inkome z'amasengesho. Mani bahezagire rero mwese muduteze amatwi mu kiganiro inkome z'amasengesho nk'uko mukigezwaho na Revera Pasiteri Ntahiraja Odasi. Imana data wa twese iduhana umugisha, turi kumwe n'umukozi w'Imana, reka aturamutse. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Mwami Yesu nashimwe cyane. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mbarikiwe na Bwana usiku wa leo. Muhezagirwe n'umwami uyu mugoroba mu izina rya Yesu Kristo. Dusenga Imana kubw'uyu mwanya tugiye kubamo. Data turagushimiye, turagukengurukiye. Uri Imana ikomeye, uri Imana muba gusenga. Turaje mwami muri kino kiganiro inkome z'amasengesho. None rero Kristo Yesu bane natwe kuko kwakwiza n'iganza cyawe ciza. Mwami Yesu Kristo kibe mu ruhande rwacu, twirukanye imigabo n'imigambi mibi muri uyu mwanya. Reka Kristo Yesu umuntu wese agiye kutwumva, Mwami Yesu ushire ubushobozi mu majambo tugiye kuvuga, abubemwo ububasha, abemwo ubushobozi, utsinde imigambi mibi yose. Kire cy'umwiza turagifashe kugira ngo Mwami Yesu Kristo ubane natwe muri uyu mwanya. Turagushimiye ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tunaendelea kuwasalimu katika jina la Yesu. Turabandanya kubaramutsa mu izina rya Yesu. Ni mtumishi wa Mungu Dieu Merci, n'umukozi w'Imana Dieu Merci. Tumekuwa kwenye radio hii kwa baraka kwa ajili ya maisha. Turi hano kuri no radio kugira ngo tube umugisha kubw'ubuzima bwanyu. Kila mtu anayetusikia, umuntu wese ariko aratwumviriza, ninaaminia kwamba utabarikiwa siku ya leo. Ndizera ko uza guhezagirwa uyu munsi. Tuko katika kipindi kizuri, turi mu kiganiro ciza ambacho kinasema nguvu ya maombi, kivuga ngo inkomezi z'amasengesho. Nataka nizungumuze na Mkristo ananisikiliza siku ya leo. Nagomba mvugane n'umukristo anyumva uyu munsi. Nataka nizungumuze na kila mtu ananisikiliza katika usiku wa leo. Nagomba kandi mvugane n'umuntu wese ariko aranyumviriza muri joro y'uyu munsi. Hakuna kitu cha maana kwenye maisha ya mtu kama vile maombi. Nta kintu cy'agaciro mu buzima bw'umuntu nk'amasengesho. Na hakuna kitu cha uwezo kwenye maisha ya mtu kama vile maombi. Kandi nta kintu cy'ubushobozi mu buzima bw'umuntu nk'amasengesho. Na ndio maana tumekuja siku ya leo, nico gituma twaje uyu munsi, ili kwamba tuwaambie kuhusu nguvu za maombi, kugira ngo dushobore kubabwira inkome z'amasengesho. Na tunaaminia kwamba kuna watu ambao Mungu atafungua kupitia radio hii. Kandi turizera ko hari abantu Imana iza kubohora biciye kuri ino radio. Na watu wanaotusikiliza wanateswa na magonjwa. Hari abantu batwumviriza bababajwe n'indwara. Na watu wako wanatusikiliza wanateswa na shida fulani fulani. Hari n'abariko radukurikirana bababajwe n'ingorane kanaka. Lakini niko na watangazia usiku wa leo, ariko ndiko ndababwira mu ijoro ry'uyu munsi, Mungu hajawahi kushindwa, Imana ntabwo inanirwa, na Mungu hajawahi kubadilika, kandi Imana ntabwo irahinduka. Mungu aliyeruhusu uendelee kuwa mzima, Imana yatumye uba ukiri uri muzima, hata uko ndani ya hospitali, nubwo wowe uri mu bitaro, Mungu angali anaweza kukuponya. Imana iracashoye kugukiza. Mungu anaweza kaleta uzima ndani ya mwili wako. Imana ishobora gukiza umubiri wawe. Mungu anaweza na kutunza tena ile moyo ambayo inajaa vidonda. Kandi Imana ishobora no gukiza imitima yuzuye ibiguma. Bila kuchelewa, acha twende tusome maandiko matakatifu. Tudatebeje, reka dusome ibyanditswe byera. Fungua Biblia yako katika kitabu cha waraka wa mtume Paulo kwa Watesalonike. Augurura igitabo cawe mu gitabo c'icete Paulo yandikiye abitesalonike. Watesalonike wa kwanza, igicete ca mbere Paulo yandikiye abitesalonike, sura yake ya 5, igice ca 5, mstari wake wa 17 tu, umurongo waho wa 17 wonyene. Tunasoma katika Kiswahili katika jina la Yesu. Arasoma mu Kiswahili mu izina rya Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema hivi: jambo ry'Imana yavuze ngo ombeni bila kukoma, amen. Reka dusome mu Kirundi. Mu Kirundi yaravuze ngo musenge ubudasiba, amen. Neno hili, iri jambo ndilo linaleta muujiza wa maisha yako. Niryo rizana igitangaza cy'ubuzima bwawe. Neno hili, iri jambo ndilo linaleta jibu ya mahitaji yako. Niryo rizanye inyishu mu mitwaro yawe. Neno hili, iri jambo ndilo linaleta mabadiliko ya maisha yako. Niryo rizanye impinduka mu buzima bwawe. Najua uko nyumbani, ndazi uri mu rugo, najua uko kazini, cyangwa uri ku kazi, najua uko chumbani mwako, cyangwa uri mu cyumba cyawe, najua uko ndani ya kazi fulani fulani uko nafanya, uri
mu kazi kanaka uri lakini kurakora, najua usiku wa leo ariko ndazi ko iri joro ry'uyu Mungu munsi iko na mpango na wewe, Imana ifise intumbero kuri na wewe atabadilisha historia ya maisha kandi yako. izohindura ubuzima bwawe. Maandiko mahali ambapo tunasoma, Ivyanditswe muri kino gitabo dusomye, Paulo anaandikia Watesalonike, Paulo yandikira Bitesalonike, anawaambia ya kwamba ndugu zangu, arabwira ati bagenzi, ombeni bila kukoma. musenge ubudasiba. Wanapoambia mtu aombe bila kukoma, Iyo wabwiye umuntu ngo senga ubudasiba, ni kusema ndani yake bivuze ngo muri we alikuwa ameshakuwa na madhaifu fulani nuvuga ngo yarabise intege nke kanaka ya kutokuomba, iyo zo kudasenga, alikuwa alishakuwa na upungufu fulani ni kuvuga ngo yaramaze kugabanukirwa ya kutokuomba. no kudasenga. Na mtu anapokuwa na upungufu ya maombi ndani yake, Kandi iyo umuntu amaze kuja mu ntege nke zo kudasenga, ni kutokushindwa kuelewa nguvu ya maombi. ni ukuvuga ngo amaze kuja mu gihe cyo kudatahura inkome Lakini z'amasengesho. mtu anayeelewa nguvu ya maombi, Ariko iyo umuntu atahura inkome z'amasengesho, hata vitu viwe vibaya anaomba, nubwo ibintu vyoba bibi hata arasenga, vitu viwe vizuri anaomba, nubwo ibintu vyoba byiza hata arasenga, kazi iendelee anaomba, nubwo akazi kotobandanya arasenga, hata kazi ikuwe imekufa anaomba. nubwo akazi kobura naho arasenga. Nataka niongee na mtu mmoja anayenisikiliza. Nagomba mvugane n'umuntu umwe ariko aranyumviriza. Hakuna kitu cha thamani mu maisha ya mtu Nta kintu cy'agaciro mu buzima kama bw'umuntu vile maisha ya maombi. nk'ubuzima bwo gusenga. Mtu mwenye anaombaka Mungu Umuntu asenga na Imana mtu mwenye aombake n'umuntu ni adasenga watu bawili tofauti. n'abantu babiri Mtu batandukanye. mwenye anaombaka Umuntu asenga ni mtu mwenye ashindwake, n'umuntu atananirwa. masomo yake yanaweza shindwa, Amashuri yiwe yoshobora kunanirwa, lakini maombi yenye aliomba haiwezi ariko ikashindwa. amasengesho yasenze ntashobora Bazazi kunanirwa. be balimuzala banaweza shindwa, Abavyeyi bamuvyaye bashobora kunanirwa, lakini maombi yenye aliomba haiwezi ikashindwa. ariko amasengesho yasenze ntananirwe. Ninajua watu wengi sana Ndazi abantu benshi cyane ambao masomo yao yalishindwa, amashure yabo yananiye, lakini maombi ikaweza. ariko amasengesho agashoboka. Ndugu yangu unayenisikiliza, Mugenzi unyumviriza, najua shetani amekupatia kiu, amekupeleka kiu ya maombi, ndazi ko Satani yagutwaye inyota y'amasengesho, amekupatia ujasiri ya madistraction, ariko aca guteza ibintu bikubuza bigutesha umwanya mu canke bikubuza intumbero. uko na muda ya kufata sinema sana, Ufise umwanya wo kurikirana una amareresi muda ya cyane, kuongea sana, ufise umwanya wo kuvuga una cyane, muda ya kutembelea watu sana huku na ufise kule, umwanya wo kuja kuraba abantu hariya na lakini hariya, muda ya kuomba Mungu ariko umwanya wo gusenga Imana hauna. ntawufise. Ijapokuwa ndani ya maombi, mwalimu, Ariko kandi mu buryo bw'amasengesho unakuwa nguvu zake. haba harimwo inkomezi. Kuna watu ambao jamaa ilitupa, Hariho abantu imiryango yataye, lakini bakajitia mu maombi, ariko baca baja mu masengesho, maombi kabalogota. amasengesho Kuna arabatora. watu ambao waganga walitupa Hari n'abantu batawe n'abaganga kwa sababu ya magonjwa, kubw'indwara zabo, waganga wakasema abaganga hii bakavuga magonjwa yako ati izi ndwara zawe inatushinda, ziratunaniye, nenda kunyumba genda muhira usubiri ukufe. urindire gupfa. Lakini maombi Ariko amasengesho ikawalogota, arabatora, akapokea uzima bakira ubuzima, na biko bazima. kandi uyu munsi Niko barakomeye. nakutangazia, Ndiko ndakubwira, wewe mwako unanifuata, wowe uriko urankurikirana, Mungu hayabadilikaka. Imana Mungu ntirahinduka, angali anaponya, Imana Mungu iracakiza, angali anafufua, Imana Mungu iracazura, angali analeta uzima, Imana iracatanga Mungu angali ubuzima, anapana makazi. Imana iracatanga akazi. Nyota yako ilipelekwaka, Inyenyeri yawe yaratwawe, walozi wakaipeleka, abarozi barayitwara. uko na masomo Ufise amashuri hauna kazi, ariko nta kazi ugira, uko dada mzuri uri umukobwa mwiza hauna ndoa, ariko nturarongogwa, uko mtumishi uri umukozi hauna kibali. ariko ntufise ukwemerwa. Niko na kutangazia, Ndagomba nkubarire, Mungu ametuita leo Imana yaduhamagaye ili uyu munsi tufungua maisha ya kugira watu, ngo tubohore ubuzima na mimi niko na bw'abantu, kutangazia kandi nanje ndiko kupitia ndakubwira radio hii, biciye kuri ino radiyo, Mungu wa repentance Imana ya repentance aponye maisha yako, ikiza ubuzima bwawe, afungua maisha yako, ibohora ubuzima afungua bwawe, kazi yako, ibohora akazi kila kawe, kitu kyako, ico kintu, buri kintu cyawe cyose, kila kitu kyako buri kintu cyawe yenye cyose balozi balilogaka icabarozi batwaye bakiachililie leo bakire kuri uyu munsi kupitia nguvu ya maombi. biciye mu nkombe z'amasengesho. Pengine wewe umesema, Birashoboka ko nawe umaze mbona kuvuga batumishi ati balishaniombea, mbega ko abakozi bamaze maisha gusengera ari benshi, yabadilika, ariko ubuzima mimi niko butarahinduka. nakutangazia, Ariko je ndiko ndakubwira, batumishi banapishana abakozi Imana na bararutana neema kandi zinapishana. n'ubuntu burarutana. Ilifika wakati Harageze igihe wanafunzi wa Yesu
abigishwa ba Yesu walienda kukemea pepo. bagiye kwirukana impwemu mbi, Pepo ikakatala itatoka. impwemu mbi ziranka kuva mu Lakini muntu. saa Yesu alifika, Ariko igihe Yesu yahagera akaamuru ile pepo ya kifafa acategeka iyo mpwemu y'intandara ikachililia ule mtu, icirekura wa muntu, akawa mzima. arakomera. Yesu alipoenda, Yesu amaze kugenda, wanafunzi wa Yesu wakamwendea, abigishwa ba Yesu baraza wakamwambia, baramubaza mwalimu, ati mwigisha, mbona tumefanya hii kazi, ati twe twakoze kino gikorwa, tumeombea huyu mtu, twasengeye uyu muntu, lakini ariko hakupona, ntiyakize. wewe umefanya nini? Mbega we wakoze iki? Yesu akawaambia, Yesu arababwira, pepo kama hizi impwemu nk'izi aziondoke ntabwo zivamwo isipokuwa kufunga na kuomba. bitavuye mu gusenga no mu kwisozesha. Nikutaka kusema Bivuze ngo Yesu alitafuta baambia, Yesu yagombye kubabwira, akili yenu ilishindwa, ubwenge bwanyu bwananiwe, mmemukijitia mu maombi, ariko iyo mushize mu maombi masengesho, haishindwake. amasengesho ntananirwa. Ndugu yangu unanisikiliza, Mugenzi uri kuranyumviriza, ulishangaika ku watu, waramaze kumererwa nabi, uja ku bantu ugomba, mmeokupata jibu, ariko ntiwaronse inyishu. ukaenda ku bafumu, Uja ku bapfumu, meabakukusaidia, ntacyo bagufashije. ukaenda ku barafiki, Uja ku bagenzi, meabakukusaidia. ntacyo bagufashije. Mina kupatia invitation Jenda guhaye ubutumire kama mtumishi wa Mungu. nk'umukozi w'Imana. Wiki hii Iyi ni ndwi wiki ya maajabu, ni indwi ni wiki y'ibitangaza, ya miujiza, ni indwi ni wiki y'ibitangaza, ya ufungulivu. ni indwi yo kubohoka. Watu biko nafunguliwa Abantu maajabu, bariko barabohorwa watu biko bitangaje, napona, abantu bariko barakira, watu biko natoka milimani, abantu bava ruguru banatoka Magitega, bakava Gitega, banatoka Machibitoke, bakava mu Cibitoki, mesa banafika ku repentance, ariko bageze muri repentance banapata uponyaji. bagaronka gukira. Na mimi niko nakutangazia, Nanje ndiko ndakubwira, Mungu wa mbinguni Imana yo mw'ijuru angali anatenda. iracakora. Hii wiki Iyi ni ndwi wiki ya special ni indwi itangaje mu maisha mu yako. buzima bwawe. Mungu ameniita nikutangazie Imana wewe, yampamagaye ngo ndakubwire, magonjwa nyoko nayo ingwara ufise hayamshinda, ntabwo zirayinanira, probleme nyoko nayo ibibazo ufise hayamshinda. ntibirayinanira. Dawa ni moya, Iyi muti ni umwe, ni maombi, ni n'amasengesho. maombi. Amasengesho, Kama ulishachoka maombi, nimba waramaze kunanirwa no rudia gusenga, tena kwenye maombi. garuka kandi ku masengesho. Napenda hiki kitu. Ndakunda kino kintu. Biblia inasema Biblia avuga ngo Wayahudi wakati wa Esther, Abayuda mu gihe ca Esteri shida ilitokea. ikibazo caraje, Mtu mmoja anaitwa Hamani umuntu umwe yitwa Hamani akafanya njama ya kuangamiza Wayahudi. yategura inama yo kwica Abayuda. Mordekai aliposikia hizi habari, Mordekai amaze kumva aya makuru, akamwambia Esther, acabwira Esteri hii ni wakati ati iki ni igihe ya kutusaidia kwa cyo mfalme. kudufasha ku mwami. Esther akamwambia Esteri aramubarira, Mordekai, abwira Mordekai nenda ukakusanye Wayahudi wote, ati genda wegeranye Abayuda bose, muingie mu maombi ya siku 3, muje mu masengesho y'iminsi 3, muombe Mungu wa Israeli senga Imana ya Isirayeli alete jibu. izana inyishu. Walipoingia kwenye maombi, Bamaze kwinjira mu masengesho, Biblia inasema Biblia iravuga ngo mipango yenye adui alikuwa anapanga iyi migambi umwasi yari yateguye ya kuangamiza Wayahudi yo kwica Abayuda ikamugeukia. bica biramuhindukirako. Basi kwenye alikuwa anasema Wayahudi batatundikiwa, Aho yavuga ko Abayuda ariho bazobambwa, yeye akatundikiwa kwa na familia yake. nawe acahabambwa n'umuryango wiwe. Ninatangazia kila adui mwenyeko natafuta maisha yako, Ndiko ndabwira umwasi wose ariko arondera ubuzima bwawe, atakufa mbele yako, azopfa mbere wewe yawe, unaendelea kuishi, ariko ubandanye kubaho, maana Mungu iko na mpango na wewe. kubera ko Imana ifise umugambi kuri Hata wewe. uko ndani ya hospitali, Nubwo wowe uri mu bitaro, Mungu iko na mpango na wewe. Imana ifise umugambi kuri Hata wewe. umeonewa, Nubwo wowe umegiriwe gwa watu nabi, wamefanya njama juu ya kazi yako, abantu bakaba barakoze inama kubwe akazi kawe, wengine wanaikala wanasema tutafanya nini juu atoke mu hii kazi. abandi baricara bagira inama bavuga ngo twokuribwira ngo ave muri aka kazi. Sisi tuko na watangazia, Twebwe turiko turababwira, wewe batafukuziwa mu ile bo kazi, nyene bazirukanwa muri ako wewe kazi, unabakia mu ile kazi. ariko uzoguma muri ako Hakuna kazi. mtu matekala kukiti yako. Nta numwe azicara ku ntebe Neema ya yawe. Mungu itazingira kazi yako, Ubuntu bw'Imana buzokifuza damu ya akazi Yesu kawe, italinda kazi yako. amaraso ya Yesu azorinda akazi Niko kawe. natangazia familia Niko yako, ndabwira umuryango wawe, hakuna mtu mwenye atakufa. nta numwe azopfa muri bo. Dawa ni moja, Umuti ni uyu umwe ni gusa, maombi. ni Najua amasengesho. mtu mmoja, ndugu yangu, Ndazi umuntu umwe mugenzi alikuja kwenye niko yaje ahari akaniambia, mtumishi wa Mungu, aravuga ngo umukozi w'Imana nilishangeka kubafumu ati ndamaze kugumererwa nabi juu ya hii kubw'abapfumu probleme. kubera kino kibazo. Alikuwa na probleme Yari afise ikibazo ya kukumbatia mimba. n'ubwango bwo kubyara, bwo gutwara inda. Watu wakamwambia kunywa madawa, Abantu baramubwira ngo nunywe imiti, hakuna kwenye akuenda, nta hatagiye, akakunywa madawa anywa imiti ikashindikana, biranka.
akaenda kubafumu, aja ku bapfumu bikashindikana, biranka, akalomba mashauri asaba impanuro huku na kule, hariya na hariya bikashindikana. biranka. Nikamwambia mama, Abwira uyo mumama hivi gisi unafika hapa ati ko wageze hano unapata neema, uronse ubuntu, dawa ni moya. umuti n'umwe Kuna gusa. watu walifunga tumbu yako Hari abantu baboshe inda yawe ili usipate kugira kuzaa, ngo ntushobore kubyara, lakini neema ya Mungu ariko ubuntu bw'Imana itakutembelea leo. uraza kukugenderera uyu munsi. Sikuombea ule dada mwezi, Ntiyasengeye uwo ule mukobwa mama ukwezi kumwe, sikumwombea mwezi. ntiyamusengeye ukwezi kose. Baada ya wiki mbili, Inyuma y'indwi zibiri, baada ya kumwombea, inyuma yo kumusengera, nikamwambia nenda ujuane na mume wako. atarabwiye ati genda umenyane n'umugabo wawe. Alipojuana na mume wake, Bamaze guhura n'umugabo ule wiwe, mama uwo akaniambia, mumama aramubarira mtumishi wa ati Mungu, mukozi w'Imana, ninaanza ona mabadiliko, ati je ndatanguye kubona ninaanza ona impinduka, mabadiliko. ndatanguye kubona ibyahindutse. Salipita miezi mbili, Rero hamaze guhera amezi abiri, akanipigia simu, aramutelefona, akaniambia, aramubwira baba, ati yewe papa, ilisha concevoir, ati naramaze gusama, hivi gisi niko nakutangazia, ati ubu ndiko ule ndakubwira mama kona batoto bawili. umumama vigeze ku bana babiri. Probleme yako Ikibazo cyawe hayashinda ntabwo Mungu. kirananira Mungu Imana. malisaidia ule mama, Imana yabashije uriya mumama, anaweza kukusaidia nawe nawe pia. ashobora kugufasha. Ndugu Kandi yangu unanisikiliza, mugenzi unyumviriza, tuko katika nguvu ya turi mu maombi, gikorwa na cy'amasengesho, wiki hii kandi nondwi tuko mwiki ya turi maombi. mu ndwi y'amasengesho. Ulishangaika Waramerewe na nabi, tunakualika, ariko turagutumiye, njoo kwa Mungu akusaidie, ngwino ku Mana njoo igufashe, kwa Mungu akusaidie. ngwino ku Mana Uko igufashe. natumika usiku na mchana, Ukora ijoro n'umurango, ni haupate faida ya kazi. ariko ntubone inyungu y'akazi. Unatembeza gari uko taksi, unatumika, Uri umutaximeni, urakora ijoro me ryose, hakuna matokeo ya kazi, ariko nta kiva mu kazi, hakuna matunda ya kazi. nta byamwa biva mu kazi. Mimi niko nakutangazia, Ariko je ndiko kuna ndakubwira, nafasi walifunga kazi yako, hari ahantu baboheye akazi kawe, walifunga kazi yako, baboheye akazi kawe, wakasema utaendelea, baravuga ngo ntuzotera imbere, utakuwa natumika, uzohora ukora, ni hautaona matunda ya ariko kazi. ntuzobona ivyamwa vy'akazi. Usifikirie kama ni kawaida, Ntibibaze ko ari bana bisanzwe. ulimwengu wa giza Bivuze ngo hari isi y'imwemu ilifungaka kazi yako. y'umwiza yabosha akazi Mimi kawe, nakualika, ariko je ndagutumiye, njoo ku repentance. ngwino kuri repentance. Kesho Ejo tunaanza maombi tuzotangura amasengesho kuanzia saa 3, kuva saa watu 3, watafunguliwa, abantu watu bazobohorwa, watapona, abantu bazokira, watu watakutanana na abantu Mungu. bazohura Wale n'Imana, ambao kazi zao abo zilikufaka, bana akazi kabo kamaze Mungu guhera, atazifufula. Imana Wale izogasubizaho. ambao ndoa zao zilikufaka, Abari baratawe mu mazu cyangwa ubugeni urugo rwabo rwarasambutse, Mungu atazifufula. Imana izokongera Kila kugubaka. kitu kyako Buri kintu cyawe kenye cyose kilipoteaka, cyatakaye, Mungu atakirudisha. Imana Kuna izokigarukana. wengine mwalimu Egome hari abandi, wako nyumbani, hari n'abandi bari muhira, wanawekaka manguo muvalize, bashira impuzu mu mavarizi, mesaba nenda zitafuta, ariko igihe bagiye kuzirondera wanazikosa. bakazibura. Wengine Abandi wanakutana manguo zabo bagahura n'impuzu zabo zilikuliwa, zarariwe. ile ni mapepo, Izo ni mpemu wale mbi, ni wachawi, abo n'abarozi wanachezea mwili yako, baba bariko barakinisha ubuzima wanachezea bwawe, manguo yako. bariko bakinisha impuzu Mimi zawe. nakualika kesho, Ariko jejo ndagutumiye, kuanzia kesho saa 3, guhereza isaha 3, Revera atakuwa pale Umu- kunapokea watu. umwungere azoba ari hari ariko arakira Ndugu abantu. yangu, njoo upokee neema, Mugenzi ngwino wakira ubuntu, njoo upokee ngwino neema. wakira ubuntu. Mungu angali anatenda, Imana iracyakora, Mungu angali Imana anafufua, Mungu iracyazura, angali anapana makazi. Imana iracyatanga akazi. Sikia hiki kitu mwalimu, Umviriza kino kintu mugenzi. Yesu anasema katika kitabu cha Luka Yesu aravuga mu gitabo cya Luka sura 18 mstari wake wa kwanza, mu gice cya 18 umurongo wa Biblia inasema murongo wa hivi, mbere, Biblia inasema hivi, Biblia avuga ngo akawaambia mfano abaha akarorero ya kwamba yuko imewapasa kumwomba Mungu bategerezwa gusenga Imana siku zote, igihe cyose, wala wasikate tamaa. kandi ntibaze bate kwizera. Waombe Mungu siku zote, Basenga Imana buri munsi, wala wasikate tamaa. kandi ntibasubure kwizera kwabo kugumeho. Nikutaka kusema Ni nini? ukuvuga ngo iki? Yesu alitafuta ambia wanafunzi, Yesu yagomba kubwira abigishwa, Mukristo wa kweli umukristo w'ukuri hakuwake na siku ya maombi, ntabwo agira iminsi yo gusenga, hakuwake na mwezi ya maombi, ntabwo agira ukwezi hana kw'amasengesho, saa ya maombi, nta saa y'amasengesho hana agira, orere ya maombi. ntagira urutonde rw'amasengesho. Lakini Mkristo wa kweli Ariko umukristo w'ukuri iko na maisha ya maombi, aba afise ubuzima maisha bw'amasengesho. yake yote ni maisha ya maombi. Bivuze ngo ubuzima bwe bwose n'ubuzima bwo Maana dunia gusenga, yenye tuko wamo kuko isi turimwo ni dunia yenye najaa mabaya, ni isi yuzuye ibibi.
shetani anatumika. kandi satani arakora, Tena kwa hizi nyakati anatumika kwa nguvu sana. kandi muri iki gihe akora inkomezi nyinshi. Wachawi wanafanya kazi sana. Abarozi bakoresha inkomezi cyane. Bafrimasoni banatumika sana. Abafrimasoni barakora cyane. Barozi croix banatumika sana. Abaroze croix nabo barakora cyane. Lakini kenye kitatufanya tushinde hii falme za giza, ariko ikizotuma tunesha ubwami bw'umwiza, ni kukuwa na nguvu ya maombi ndani yako, nukugira inkomezi z'amasengesho muri wewe, ni kuishi maisha ya maombi, nukuba mu buzima usenga. Ndugu yangu mugenzi, hapana kata tamaa, reka guta ibyizigirwa, hapana kata tamaa, nturambirwe, hapana kata tamaa, ntukarambirwe. maneno ya watu, amajambo y'abantu isikufunje moyo, ntatume umutima wawe utaronka amahoro. Pengine shida nyoko napitia, abandi burashobora kuba mu ngorane kuracamwo, pengine shida nyoko napitia, birashoboka kandi ko ingorane kuracamwo. watu ulikuwa nategemea, abantu wari wizeye walikuacha, baraguhevye, ni wanadamu, n'abana b'abantu, wenye ulikuwa nazania batakuwa karibu yako, abo waruzi ko bazoba hafi yawe, walikuacha, baraguhevye, ni wanadamu, n'abana walikuwa b'abantu, nazania batakusaidia, abo wari wiziye ko bazogufasha, nabo walikuacha, nabo baraguhevye, wanadamu, n'abana b'abantu. Lakini nataka nikutangazie ndugu ariko yangu, nagomba ndakubwire mugenzi, wale watu ndio walikuacha, abo bantu nibo baguhevye, Mungu hayakuacha, ariko Imana ntabwo iraguheba. tafuta Mungu akusaidie, rondera Imana igufashe. Isaya anasema, Yesaya yaravuze 55 mstari wake wa 6, mu murongo mu gice cya 55 ku murongo wa 6, anasema mutafuteni Bwana, avuga ngo murondere uhoraho Adamu angali anapatikana, bigishoboka ko abonwa. nyakati hizi ndugu yangu, mugezi kino gihe pengine banachoka, abandi bararushe, mewe usichoke, ariko we nturuhe, pengine banazofika, abandi mewe usizofike, abandi barabimenyera ariko we ntubimenyere, pengine banakamata kazi ya Mungu kawaida, abandi bata igikorwa cy'Imana ibisanzwe, mewe usikamate kawaida, ariko we ntugifate ibisanzwe. omba Mungu usiku, senga Imana mu ijoro, omba Mungu mchana, senga Imana ku murango, omba Mungu jioni, senga Imana ku hata mugoroba, anajibu hitaji yako, naho tokwishura inyishu yawe, hata Mungu anajibu mahitaji nubwo yako, Imana yokwishura inyishu umutwaro wawe, endelea kumomba Mungu, shishikara gusenga, maana benye bitachunga jibu ya ile mahitaji, kubera ko ibizotuma ibizorinda inyishu y'amasengesho ni maombi, benye n'amasengesho, bitachunga ile jibu ya problema ulikuwa kuvuga nayo, ngo ibizocunga cyangwa ibizokingira ya nyishu ye cya kibazo ni maombi, vitu n'amasengesho. vilipata mu maombi, icyo waronke mu masengesho habichungiwa na franga, ntabwo bicungirwa ku ne mafaranga, binachungiwa na maombi, ariko birindwa benye n'amasengesho. ulipata mu maombi, ibyo waronke mu masengesho habichungiwa na wanadamu, ntabwo birindwa n'abantu, binachungiwa na maombi. ariko birindwa n'amasengesho. Ndugu yangu, mugenzi, ninakukaribisha, ndaguhaye kazi, njoo tuombe Mungu, ngwino dusenga njoo Imana, tuombe Mungu. ngwino dusenga Imana. Najua watu wengi sana ndazi abantu benshi ndani ya cyane Biblia muri Bibiliya walipitia maisha mazito, baciye mu buzima lakini bukomeye, walitegemea Mungu, ariko bizeye Imana, walimuomba Mungu, basenze na Imana, Mungu akawasaidia. Imana irabafasha. Mtu anaitwa Danieli umuntu yitwa Daniyeli hakwenda kubafumu, ntiyagiye ku bapfumu, hakwenda kubaganga. ntiyagiye ku baganga. Biblia inasema biravuga alipojua igihe yamenya kama probleme inainuka, yuko ikibazo kibyutse, akapandisha naye maombi, nawe acaduza amasengesho, akupandisha maneno, ntiyadugije amajambo, akupandisha watu, ntiyadugije na abantu, Biblia inasema akapandisha maombi. ariko acashishikara gusenga. Alikuwa naomba limoya, yarasenga rimwe, akapandisha kwanza omba mara 3, akongera yahora asenga rimwe ariko acasenga inshuro 3. nguvu ya maombi ikatumika. inkome z'amasengesho Beba zarakoze, alikuwa nasubiria Danieli akufe, kandi abari barindiriye ko Daniyeli apfa akakufa mbele yake. nibo bapfuye imbere yiwe. Wewe uko na zarau maombi, wewe uri kurakengera shebe amasengesho, tuko na kuhubiri hapa, twebwe turiko turakubwira ubutumwa maisha hano. yetu ililogotewa na maombi. ubuzima bwacu bwatowe Kama n'amasengesho. inge alikuwa maombi, iyo ataba kama amasengesho si hatuko, twebwe ntituba tukiriho, lakini maombi ariko ndio amasengesho yanatufanya tukue. niyo yatumye tukiba Acha tukiriho. nikupatia ka ushuhuda katakubariki. reka ndaguhintahira Siku guhezagira. moja mimi natoka Burundi, umunsi umwe ava mu Burundi naenda Kongo, agenda muri mimi Kongo, nafika Rwanda. ageze mu Rwanda. Wakati mimi nafika Rwanda, igihe yagera mu Rwanda, kumbe pasiporo yangu, CPGL yangu rero sepejere yiwe ilikuwa lishi expire, yari yamaze guhera, na mimi nilikuwa sijue. nawe ntabyo yarazi. Sasa mimi nafika pale ku frontiere, ageze ku mupaka bakaniambia mtumishi CPGL yako ishi expire, baravuga ati mukozi w'Imana sepejere yawe yaraheze, rudia Burundi, subira mu Burundi ulombe
identite yenye itakuvukisha kwenu Kongo. uze gusaba icyangombwa kikujabutsa muri Kongo. Nikasema aravuga ndarudia haye, ati ndasubira inyuma gute, sina franga mu mufuko. nta mafaranga bise mu Me mufuko. nikakumbuka ariko aribuka sasa tulitoka ku agence, igihe bava aho bafatira imodoka, nikaomba Mungu, yarasenze Imana, nikaambia Mungu tutangulie, arabwira Imana ngo Mana twitangira imbere, ukuwe na shie mu safari, atubane natwe muri twende urugendo, na amani, tugende amahoro na tufike na amani. kandi dushika amahoro. Bale balikuwa muile ile gari, bamwe bari muri ya modoka, shofera akabaambia, shofera arababwira banarudisha pastere, ati pasiteri bamusubije inyuma ya sepejele ya, kubera sepejere yiwe. munaona aye, mubibona gute? kila mtu malikuwa muile gari, umuntu wese yari muri iyo modoka akasema aravuga shie na shia tutaenda Bukavu, ati natwe nituja Bukavu, na shie tunarudia Burundi. natwe dusubira mu Burundi. Mie nikabaambia bandugu yangu, nawe arababwira ati bagenzi, muendeleshe safari, mubandanye urugendo, Mungu anajua juu ya nini Imana irazi impamvu hivi vitu vinatokea. ibi bintu bibaye. Kila mtu muile gari umuntu wese muri iyo modoka akatosha $10 acakuraho idolari 10 akanipatia, baramuha, akaniambia baba, baravuga ati mubyeyi, wende na neema ya Mungu, ati genda n'ubuntu bw'Imana, kusaidia ufike na maana salama, kandi Imana igufasha ushika amahoro upate ile dokima, kugira ngo uronke ico mimi cyangombwa. nilipatia ile franga, ivyamuhaye amafaranga maombi. Yenye n'amasengesho, niliomba mwanzo, ivyo yari yatanguye gusenga cheza na mbere. kila kitu, rero uzukinisha ikintu cyari cyo cyose, usicheze na maombi. ariko ntuzokinisha Mtu wa amasengesho. maombi umuntu wo mu masengesho unaweza muloga, urashobora kumuroga mehaya loge wake. ariko ntarogwa. Mtu wa maombi unaweza umunyamasengesho mfanyizia renyo, urashobora kumugirira inama juba mfukuza mukazi, kugira ngo bamwirukane ku kazi, mebata mfukuza, ariko ntibamwirukane. maombi na muteteaka, amasengesho akamuvugira, maombi na inamusemeaka. amasengesho akamuvugira. Tia nini uko na zarau maombi ndugu kubera yangu? kuri kurakengera amasengesho mugenzi. Wangapi walifanya njama juba kuue? ni bande bateguye inama kugira ngo bakwice, Mmekupitia maombi, ariko bice mu wewe masengesho uko mzima. wewe uracariho. Cheza na kila kitu ndugu yangu, kinisha ikintu cyari cyo cyose, usicheze na maombi. ariko ntugakinisha Nimekuja amasengesho. kukutangazia kwenye radio hii narinje kubwira kuri ino radio ya kazi ni kazi, yuko akazi n'akazi, ya kwamba yuko Mungu wa mbinguni, Imana yo Mungu mwijuru, wa repentance, Imana ya repentance angali anatenda, iracyakora, angali anatenda. iracyakora. Maombi iko na nguvu yake, amasengesho afise inkomezi maombi iko zayo, na uwezo yake, amasengesho afise ubushobozi bwayo, maombi iko na uwezo yake. amasengesho afise ubushobozi Ndugu bwayo. yangu, mombe Mungu. mugenzi, senga Imana. Ninakualika kesho, ndaguhamagaye, ndaguhaye kaze ejo. ulishaenda kuba daktari wagiye bikashindikana, kuba dogoteri biranka, jaribu kwa Mungu. gerageza ku Mana naho. Ulishaenda kuba rafiki uja bikashindikana, ku bagenzi biranka, jaribu kwa Mungu. ngwino kaze ku Mana. Kesho samedi, ejo kuwa gatandatu maombi inaanza saa ngapi mwalimu? amasengesho atangura saa 3. Ninakualika, ndaguhamagaye, tutakuwa pale katika vipindi vizuri sana, tuzoba dufise amasengesho meza cyane, tutaombea kila mtu. tuzosengera buri muntu wese. Pengine nyota yako balishakaifunga, birashoboka ko kandi inyenyeri yawe bayibose, pengine balishakafunga kazi yako, birashoboka ko n'akazi kawe bakabose. uko dada wa mzuri balishakafunga ndoa yako, uri umukobwa mwiza ari ku rugo rwawe baragugaye. ninakutangazia leo, ndagubwiye uyu munsi, njoo kwa Yesu, ngwino kwa Yesu, ufike kesho 9h ejo uzoshike saa 3 pale kurepatance ku masengero abiri, harya kuri repentance ku mashengero abiri. pale so utafika pale, nugera harya utaona kanisa ya repentance, uzobona ishengero rya repentance. tunakukaribisha, turaguhaye kazi, Mungu atakutendea mambo Imana makubwa. izogukora ibikomeye. Dawa yetu ni moya, umuti wacu ni ni umwe, maombi. n'amasengesho. Pengine baende kubafumu, abandi baje ku bapfumu, pengine baende kubaganga, abandi baje ku baganga, lakini shie ni kwa Mungu. ariko twebwe ni ku Mana. Ndugu yangu, mugenzi, ninamalizia hapa kukuambia, ndahereje hano ndakubwira, watu walishashindwa, abantu barananiwe, lakini kwa Mungu ariko vinawezekana. ku Mana birashashoboka. Ulishatafuta kazi, wararondeye akazi ikashindikana, biranka, lakini kwa Mungu ariko ku vinawezekana. Mana birashashoboka. Karibu sana, kaze kesho ejo tuko na kipindi kizuri dufise umwanya cha mwiza neno w'ijambo na maombi, na n'amasengesho, Mungu atakuwa anakutendea mambo kandi makubwa. Imana izogukorera ibikomeye. Mwenyezi Mungu awabariki sana. uhoraho Imana ibahezagire cyane. Amen. Amen.